Shumwanya, salamu. Vipi papa? Yo kaka. Kanyamuji. Safi mkuu. Yes sir. Umeze neza msazi? Shima mutu. Interview na yeye. Sasa hiyo vitu Landry. Unaenda wapi? Niko pamoja na Landry niko nafana hiki kipindi. Iyi interview ndayihevye je. Iyi interview ndayihevye je shwa. Bana ngwashaka kuba Yozefu Muretse. Interview ndayihevye. Ushaka kunteranya. Icara pare. Iyi interview ndayihevye ushaka kunteranya. Icara yanye Landry tufaye kipindi. Ushaka kunteranya. Kama ushaka kunteranya. Ugenda guteranya gute? Iyi interview ndayihevye. Telefone koresha umwanya umuvandimwe wawe. None mu telefone eske je ntwa twiyagira makune mu telefone mu biganiro. Kana mu telefone bira tuvugane man. None si biganiro maze imisi mbona kuri Top TV no kuri koresha umwanya meje. Oya ivyo. Icara haja Landry dukore. Koresha umwanya salamu. Safi papa. Bana niko pamoja na Landry hapa namuteye namugiria Kanyamuji muto. Muri live mu kigani? Tuko live kaka. Wewe unajua vitu vyetu. Umeze neza no? Je ukungene jaja kumbe. Ndaho muto. Bana nguyu Landry promoter ndakese igituma ashobora kuvuga ko umugore wawe Aryoshe namubajije ati none uvuga gute ko umugore wawe Aryoshe avuga ko umugore wawe Aryoshe gute atarabumviriza. Aryoha gute utamuhonje? Bro Jesus nta mwanya mso guterana amajambo nawe bro. Oyo. Hello my people. The number one presenter, last man presenter in our country. Star boy. Call me aka Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Uweshi, yeah. Mr. Home. Ivyo nibigana bica kuri Star TV. Rero turi kumwe umuvumbuzi all the from Hit Top TV. Yeah. CEO. Kabisa. Papa niache. Bana James fresh cyane gose bro alhamdulillah. Bachobwa nguna kavubu. Ndashimira na kavubu kabisa. Umeze neza papa? Umeze fresh ndashimira Yesu. Naona fresh ni zote. Urashimira nde? Ndashimira Yesu tu. Haja Landry avuga Yesu kanga. Bro turabana b'Imana kubera Yesu nimbara dupfiriye ku musaraba agafa kazuka. Akavukana inganji ubundi nahazwa rero natwe tutezo kuba abana bayo rero je ndashimira Yesu kubona jewe nkiri muzima. Uribuka rya jambo kijya gisuma cyari kimbere ya Yesu ico cyavuze twumve ko wakurikirana Yesu cyane gisuma cya gisuma cyari umwana w'Imana ikure ku musaraba kizonge natudukize kindi kiravuga ati we kirakankamira mugenzi wacu yombye ati twe twishukora ko twivye ariko wewe ninzira karengana. Yesu ashambye ati ndakubwiza ukuri uyu munsi tuzakuba turi kumwe mu paradizo. Igisuma kiba kiraronsa ijuru none we man je bro je ndasenga bro je ndasenga vyatari kandi vyatari vraiment kandi félicitations man uno miss vraiment wasuye kuri ritme ya man gwezagire merci beaucoup biramaze gushika nawe naragushya muri community natavyo nsaba mura ndabibona papa kandi thank you so much ega ndumuhungu wawe bro yani ubundi je ndakunda ega arabombwira kuri umuhungu wanje ntibabitsa attention ni sawa na image usi image kazi kandi barakwatsa kambega kamera wikuraye man reka shimire ababikora Imana ibahezagire naho umucengeteranye nacengeteranye ne kinyaki nk'abana bo mwisite kabisa kuno musigisuma cyarabwiye Yesu Kristo ati ubikure ku musaraba turara biramaze gushika nka Landry promoter umuntu akamubwira ati wewe wigira umutananiko kora kijya turaye kugishobora byo bimaze kuba kuri Landry promoter nk'umutananiko waruvuze ero musigisuma cyarabwiye Yesu Kristo ati nimbura umwana w'Imana ni wikure ku musaraba byo bimaze gushika Landry promoter akaza umuntu akamubwira ati ntiwigira umutananiko kora kino kintu turako gishobora aho mbangiye kumanuza Imana abivanye n'akazi kiwawe mu butananirwa mu kazi kiwawe hari umuntu yoba maze kubwira ati Landry ujya muntu yarakunaniye gukorerako mukorere ko turako ukabikora nk'umutananirwa nyene mu kazi kawe ka misi yose ego aro benshi bari batari baziko no ivyo bikorwa no bikoze ariyo ndavuga kuri rongi bigana nakuranye na ba Big Fizo na Lolilo cyane ari Lolilo cyo genda vyibuka rero yaravuze ati upetiri kimbanda mugonga wenda kugongaka we mandi kurete bakupige giti bana ujya Lolilo na sometime agira nzarumva umunsi umana telephone upeti ugo wapi sema mimi mzee mimi niko kukazi kula
amahoro bagira ngo nge vya vrai ariko rero naho akazi shavu numwe mu bantu dufisha abaririmbye vraiment Loriro rero bro jembwe wera ngupe ndamugonga bana minda mugonga ni muvunje miguru ama nitafute bamurakure bamupige giti bana za kumukundu paka vimbe arashaka kunkamera jewe mina bibi yangu nipona anasema vibaya Wacho ya mama aravuga ati jamana ndani gonga vraiment agenda pfuye ariko rero mimi jana ngenda mukubita umuvumbu nikaona na furaha yes uko biri kose iyi ni Star TV turi kumwe na CEO wa Hitop TV nkuko vyama misi yose ni Landry promoter umuvumbuzi giseruka rukambye so kuri no munsi cyanzanye kwa Landry promoter n'igiki nango mu makuru ariko aramuvuga ko kuri Landry promoter ariko nanje komante nagowe Star Boy yo komante narayibonye ngarukire muzenda go bifonda kugarukira ariko reka manze ndonke ukuri kuri vuye kuri Landry promoter niho nzokurikirana ibindi byose kugira nshore kumenya ukuri nyene gukwiye kuri complet kuri no munsi ndabona commentaire ya Hitop TV eske ni bariya yanditse cyangwa ni Landry promoter ni kiganiro novuga yuko madame wa koresha umwanya yari ko arakoresha nzamuna commentaire ngo uraryoshe cyane iyo commentaire novuga yuko yavyiye biko birabe muri no minsi biko biraba vyose byavuye kuri iyo commentaire yanditse ati uraryoshe cyane bisigura yuko ari wewe warabwiye ko umugore wakoresha umwanya ko aryoshe cyane canke ni Yves Bali ariko kuri no munsi turazi yuko umuntu akurikirana imboga cyane za Hitop TV ko ari Landry promoter yoba yaranditse turaryoshe cyane avuga yuko umugore wakoresha umwanya aryoshe cyane eske hawa aryoshe mu biganiro koma bon ico kintu nabonye abantu benshi cyaragize abantu benshi cyarabagoye gutahura Charawe gutabara ariko kandi umugore w'umugenzi umugore w'umuvukanyi wanje urumva bisigura ko abaryoshe nimba umugore w'umuvukanyi wanje we yarishimiye kubona kumuvyara k'umwana nuko yabonye karyoshe rero sasa jewe ariko uvuze ko nafatiye kuvyo mbona kuri Turi kuri mwene wacu ndavuga ati sasa nimba yaremeye kuma babana gushika no munsi nuko aryoshe sasa ndavuga ati araryoshe kuko yababishe ariko baramwirukanye baranavyaranye bakanabana mu nzu ariko hariho umuntu agikijombo kikamuryohera n'ugikijombo kikamuryohera ari n'ugikijombo rero akabona donc mugenzi we akabona yuko ico kijumbo cyamuvyibuhije mugenzi we akavuga ati kijumbo kiraryoshe reka nanje ninzi abango nzokije canke nibitabangombwa ndabona ko kiryoshe kwa cyana muvyibuhije bisigura yuko wabonye ko kiryoshe nawe wifuza ko kikuryohera bon baye ngo none sibisanzwe kandi bavuga ngo injya yumwe n'uburozi oya mugabo oya umugore w'umuntu wo kubaha rero bivuze ko yambonye umenga umujama umwene wacu aratotahaye Imana asa neza aratagaza ariko kuri no munsi hariho bimwe biriko ivyo bavuga n'ibintu bavuga ahubwo umwana ngo so wakoresha umwanya ngo umwana rero ngo unye ngo suwi wanje mwana w'igihugu tuvuge yuko koresha umwanya naniwe gutunga umwana canke tuvuge yuko ariko ari umvira imvo yo tuma vana n'umugore wiwe mwana w'igihugu none umwasi w'igihugu bisigura naho yo mureka n'uw'igihugu mwana w'igihugu none nta bakwe badafite abavyeyi ariko bagakura bisigura yuko ushobora kumubera bega ushobora kumubera Joseph Murezi jewe harabona ndeze bafise inuze bafise mugabo je nkabarera ariko kuri no musikoresha umwanya yarahera arengo tije Landry promoter kumbwira ko umugore wanje aryoshe azombwira aho yavyumviye haraza mbaze none haraza mbaze gushikira umunsi je ndavyumva mu majambo reka ndavyumva hiyo cyane kintu kimwe ndumva nta nibiganiro urabona ariko arakora ibiganiro byinshi bavuga ati ngo koresha umwanya je ndabikurikirana mugabo je ndabifata kari nsakuzo kumbuga ngo ukaname gukoresha umwanya ngo agira yahure ngo kwera Landry promoter so nsakuza ku bintu nk'ivyo jewe nimba byo bari byo jewe nivyo sino bitwara kumbuga ne yinyisho wamuhaye sino bitwara ku marezo sose kumenye ngo koresha umwanya ngo Landry promoter ngo yishe koresha umwanya ngo hasi kwiyahura ikoresha umwanya twamutora Landry promoter na je sino bishira ku mbuga Star Boy je sino bishira ku mbuga kubera jewe gya n'umuryango guhamagara abavyeyi tukabira bimwe tubigenza kubona nakamara kuja kwimara manza ku mbuga ngo kanamenye ico bintu jewe rero ni gushikira umwana nta numwe ndabo nkaza bimbaza nta numwe nta n'ikintu na kimwe nta sigura yuko utarafata umwanya ushore guhora nakoresha umwana hekada kugira mushore cina nta kintu na kimwe araza kumbaza ariko mu gihe ikibazo kibaye nk'icyo onye none ko abana yabishira ku mbuga nyara ubuzima bwo ku mbuga nye abagabo baricara ahantu bakayaga bakavugana turi muri entertainment bro
kuri umunsi ni Landry promoter izina ku radio kuri Black FM uvuze Black FM urumva Landry promoter uvuze Hit Top TV urumva Landry promoter yego uvuze umusheri wa Landry promoter ucumubona nyene Landry direct kuri umunsi ivyo bintu bivugwa yuko bararyohewe n'umugore wakoresha umwanya nibiza ku affecta ku izina ryawe ya birashobora bon jewe biravana na sense nabivuzemo kandi biravana ikintu nashaze gusigura ko gushikura umwanya nta numwe arambaza ati impamvu wowe bivuze ibiri kubera iki je nakubwiye ati jewe nimba nabonye mwene wacu abayo neza atotahaye nabashaka kuvuga ati ibana bisigura ko ari korashishwa neza ya voilà n'ubyo je ivyo bindi bintu sasa ivyo bindi bintu je ntabwo jewe birashaze gusigura ivyo bindi kandi jewe sinzi je ibintu nk'ivyo shobora kubishira ku moko bishobora bincafuza binyonera brand rero ibintu nk'ivyo shobora kubishira ku mbuga ariko hari umukobwa nabonye yakoze ikiganiro kuri Hit Top TV ariko arakoresha ikiganiro na Alvin Gucci aravuga ati hatari wewe canke ntuzenya bari yavuze ati kuramwo wewe na bari usigaye ni Landry promoter minister bashaka kubaka izina guca ku izina ry'iwanje cyo nibisanzwe so Landry dukuri ujya wonye ujya mukobwa je twarabanye twarakuranye tukiri bato twarabanye muri taba Landry promoter ngo ni wese wagikoresha mwana umugisha bro baramumanura Yozefu Yozefu yego bisigura ko koresha umwanya zo yananiwe no wowe ni wabaye Yozefu muretse oya baranyitiri wabaye Yozefu muretse mukananye ndi Yozefu muretse ntuze yasanye imbanyi Mariani yasanye imbanyi ya mutima mwerana Yozefu atigeze ahonje Yozefu ntigeze akora wewe kandi tuwe Yozefu muretse kire ndashaka kwa Yozefu muretse zibisanzwe gusa sinobonye umwana je sinobona umwana umwana ariko arahangayika ejo cenye azokura abona ibintu bivuga izina ryo riko raca kumbuga ngurukana bumenyi have ajya imihari abavyeyi biwe nka je ndisewe muto we yarumva ejo cenye nzobura ico ndamwishura je byo bishobora kubishira ku mbuga ahubwo no musabe ko teri je niyo bigerezaho si byiza no gupertiriba umwana bro kandi je ndi Yozefu kandi ndabaye nka Yozefu nigeze kazi kiyo umwana ni yakura kazomubera igisanga kuri no musi Landry promoter ahari nibaza ko atamwana afise je nico nzi jewe arahonja kada jewe nta muntu aragira mubwira ati ngo mfise igise cy'umwana nanurambeshera ahubwo je ngira sinja ari umuntu yigeze kumbaza ngo ntajya Landry promoter ngo abaye hajya ngo ataragira umwana ndamubwira ati ntawe afise man jewe ndi kubatag jewe bintu byanje biba bikubiharuro abagenzi banje bose twakoranye baravyaye mwese mwaravyaye bamwe barambwira ati none Landry promoter bimeze wewe uvuye ngo cubikatisha wowe uravyara oya sindavyara gusa banyise Yozefu sawa jewe abagenzi banje bose baravyaye ariko jewe hamwe n'umukobwa dukundana naje sindavyara gusa banyise Yozefu murezi bishira ku biharuro ndikondare banyise Yozefu murezi turarabati mbega ibintu tubigiye gute eso uko biri kose reka tuvuga ati akona gaciyemwo ariko ukuri tugiye turonse nuko Landry promoter avuze ati mu bebesho wiwe bagomba kumugira Yozefu murezi naje ivyo bintu ivyo naco novyishurako bro ivyo naco novyishurako je shaka amadeba nkayo kumbuga nta kibazo cyabaye hagati yawe n'umukozi wawe kana tacu nakoze iki basi arashobora kubona hari umuntu ashobora kubona ikiganiro ibiki ivyo bintu by'uburofa nk'ivyo bizatashobora kukurikirana Sumviburu nk'ivyo nashobora kukurikirana ari yuba reka tuje muri industry ya music na cyane ko Landry promoter mazikora byinshi bitandukanye about abaririmbyi ari abamenyekanye bice kuri Landry promoter ari abamenyekanye bice ku bandi batandukanye kuri no munsi industry ya music 2-5 mu gihugu cyacu Burundi uyibona gute paraporo y'izindi industry bon je ubu biko biraza ko biraza kandi ko bizana izindi nguvu zidasanzwe abari by'abarundi batanga kuza barakora amakolabo ari ku rwego yani ni ikintu kidasanzwe umwanje ndacishimira tu ndacishimira abarundi ko bakundana bagashikirana nk'ubu hariho seminaire ya Bantu Boy usanga atamuri ivyo numwe azonyorayo kubera bibazo by'amabifu mwaje ya seminaire ntegezwa kuyijamo n'amazi kwiyandikisha byaraheze n'uwundi man muze muri benshi je mu seminaire zerukana ragiye man higigwaho ibintu byinshi rero abari bivuko bakundana ko ari nako ari fizo ateguye ibi baho ivyo rero tubireke Sadbi afise
afise ntuze listening party kuri listening kuri Kiriri Garden twese tuba twambaye amakoti tugiye kumviriza no kuraba vya Fizo naza mushigikire abandi baririmbyi nibazi bamushigikire kunja ni mbijana VIP 500,000 tuze tumusapotinge bro bizaba muri VIP kandi nibaza ko ari concert VIP cyabaza mu Fizaje zo bari byiza n'abanyamakuru tworonka content so birenze zalo bose bakaza ariko nibaza ko nusaba ko Empire Avenue batange invitation ku ba Big Fizo bafimaza nkabazitanze bazoze kuba supporting kireka tuvuga ati tubirindira rigishika cyane tuvuga ati wait and see nawe muri Tanzania nko muri Tanzania nka album ya Jux ya Iransa yatumye Harmonize atumira Diamond atumira abaririmbyi benshi so nibaza ko agize igikorwa cyo kubatumira cyo ari igikorwa cyiza kandi bicaboneka ko industry wakiri kwirakura kubera ko ya mabifa ariko arahera mu bantu okay umuntu Landry promoter umuntu ari navuze ko mpamagara koresha umwanya salamu vipi papa yo kako Kanyamuji safi mkuu yes sir umeze neza musaza shima mutu interview na yeye sasa hiyo vitu Landry unaenda wapi niko pamoja na Landry ko nafana hiki kipindi ndiko namubwira ati bana ubu wabaye Joseph Murezi iyi interview ndayihevye je shwa bana ngo ashaka kuba Joseph Murezi interview ndayihevye ushaka kunteranya iyi interview ndayihevye ushaka kunteranya Landry tufaye kipindi ushaka kunteranya kama ushaka kunteranya ugenda guteranya gute iyi interview ndayihevye telefone koresha umwanya umuvandimwe wa none mu telefone eske je nitwa twiyagira makune mu telefone mu biganiro kana mu telefone bira tuvugane man none si biganiro maze imisi mbona kuri Top TV no kuri koresha umwanya media oya ivyo haja Landry dukore koresha umwanya salamu safi papa bana niko pamoja na Landry hapa namuteye namugiriye Kanyamuji muto muri live mu kigani tuko live kaka wewe unajua vitu vyetu umeze neza je ukungene jaja kumbe ndaho muto bana nguyu Landry promoter ndakese igituma ashobora kuvuga ko umugore wawe Aryoshe namubajije ati none uvuga gute ko umugore wawe Aryoshe avuga ko umugore wawe Aryoshe gute atarabumviriza aryoha gute utamuhonjeje bro Jesus nta mwanya mfise guterana amajambo nawe bro stable ndabiheba we manzi urindire yavuze ngo usigaye ngo wavyibushe ngo bisigura nta mwanya mfise guterana n'umwana je nta mwanya mfise guterana amajambo nawe ngo nimba wavyibushe kubera ibijumbo biryoshye ngo nawe ngo vyomuryohera Starboy yo jina mwana mfise guterana amajambo arategerezwa kumbwiza ukuri reyerma yuko nta mwanya jena mwana mfise guharira n'uyu nta mwana mfise guharira n'uyu we jena mwana mfise guharira n'uyu jena mwana mfise Starboy ndabiheba reka dukore ikiganiro ndabiheba koresha umwanya ngo anda kutafuta utafaka kipindi cha fresh juja maana ona atafikana nitoka sawa bana ifo bitu tubitiye ku mstari bana Landry reka tubireke kazima egagiye ku telefone na mu telefone bwa mbere aranga okay turabandanya nabiheba sasa tunarudia sasa ku industry yetu sasa hakuna gaciye chafuza tu okay uno museka tuvuga ati uvuze yuko tuko turakora amakorabo hanze bisigura yuko umuziki wacu mu Rwanda nibaze kuri kurumvikana so mpagaze ngaha nyene nimba umuziki wacu uri kuraja mu Rwanda nibategura amashow mu Rwanda batumira abarundi biwacu kugira baje gukora amashow hariya aro stats nabonye wanditse peti yangu kandi stats kaze cyane mugabo ntavyo ntuzikikaze mbona ndisatsi ngo bariko barakora ama featuring cyane ama featuring zangu abo bashobora kuronka ibako ryo kwinjira Kivumbi afise collabo zibiri Kivumbi afise collabo na afise collabo na Vane Ice na Kiriko ariko acaja muri show yo mu kandi Kivumbi n'umurundi yavukiye mu Burundi ndabizi n'umurundi urya rero urya ahubwo uryaje ngaha ni fresh tu ariko ikintu cyambabaje nuko muri ntuzenya bakoze cover Kivumbi bamushize hejuru Kivumbi nta zina afise yo bamushira hejuru ya Double J na Kiriko Kivumbi nta zina afise vraiment yo shira Double J na Kiriko hasi vraiment kuno musi Kivumbi atani ndimo rimwe muri yo nafise ntari ndirimbo novuga ko iri hit mu Burundi yo bafise happy ariko acaja hejuru ya Double J na Kiriko amaze gukora amakosa yana makosa ngabira ifuko tureka vyama complexe vyumviro bicuritse tukavavanura navyo Tuwame nimba bo bwabo bumvikana atakibazo ni fresh. Landry ufisha abanyarwanda benshi bagukurikirana n'abanyarwanda kazi. So no musi tuko turakora tugwanira umuziki wacu.
ariko mu gihe turiko turagwanira umuziki wacu hano mu Burundi nuko twifuza no mu Rwanda kugerayo wo mu Rwanda warageze mu Burundi ariko turifuza umuziki wani wacu gushika no mu Rwanda nakaye kajambo bwira abanyarwanda bagukurikirana na cyane cyane ko hari benshi bakurikirana imbuga zawe kandi asamples badushigikirane twese ko umuziki isoko ry'umuziki wo mu Rwanda riri hano iwacu mu Burundi natwe isoko ryacu ry'umuziki riri hano iwacu ndetse no mu Rwanda kuko tuvuga ururimi rumwe tuvuga irimi kimwe tuvuga ikirundi kandi uvuze ikirundi umunyarwanda arakumva umunyarwanda uvuze ikinyarwanda umuntu arakumva rero amasoko nabiri kuko nta munyarwanda azagana gufata isoko yo muri Tanzania kubera iki abaju Kiswahili uko biri kose nibaza ko uko rero mu gihe rero isoko ry'abari ngaha turabona dusapotiane ntatwara ivyo bacu batobore batubura uko nyene baze barasoma turasaba ivyo shaka kuri batanu two batutse dugiye moment na debeni bobo n'ubu pe n'abapiti bashasha bakiza turabaza mu Rwanda riske hazwi banga uko biri kose reka tuvuga ati wait and see aho bari nibaza ko bavyumva ni n'ikiganiro wakoranye na DJ Pole umwe mu bantu basanzwe bategura amashow na cyane cyane ko ategura show kugira nawe agira akanote yenjeje Pole yaravuze ati abanyarwanda ni babeho bare konesa babone yuko abarundi ko hari cyo turiko turakora ku muziki wabo hariho umunyarwanda jege meruka mu Rwanda ari umuntu yambwiye ati ngo gusa abarundi muradukunda ako kantu karandiye man aho gutangura abanyarwanda baradukunda yavuze ati abarundi ariko muradukunda okay naco niba oya ni fresh niba bamaze kubona ko tubakunda ko hitwe badukunda niba twereke naturukundo voilà ako kantu karandiye wowe wagiye mu Rwanda ni wabonye kunye n'ibyango bimeze bambwiye ati abamenyesha makuru bawe nyene bakora abamenyesha makuru narabonye ukuntu bakora kandi none ibigano byo mu Rwanda eske none uri kuhindura iki kugira uje kuri ritme yabo nabone ugire ico wize hariya ico nize maze kuva mu gihugu cy'u Rwanda natwe uzutwigisha ico nahinduye cyangwa mu gihugu cy'u Rwanda nuko nize gukunda ivy'iwacu kuruta hariya kuko abanyarwanda barambwiye ati twebwe kugira tugera aha twarakunze ivyacu ico carandyoheye kuba barakunze ivyabo natwe dukunda ivy'iwacu turabikunda dukunda ivy'iwacu tubishira imbere kuruta ivy'abandi umurundi wacu ateguye ikintu tugishigikire none we ntiwakoze show ntiwateguye show ntihari abatagushigikiye kandi arabarundi bisigura reka jya kantu karakwiye kuhava nivyo cyo kintu uvuza nico kandi je uko biragenda neza kandi tumaze dusemerera nibaza neza ko amajwi gacu atagera hagufi bizoshikana kure reka turindi Landry promoter nibaza ko uno mwanya tuko turakorana amasari ko aragenda ugira uje kuri Black FM muri Star System ikiganiro kiryoshe cyane natanguje contrat ntibarakongera contrat oya singoma ko ndabivugira kuri kamera ariko nzashika tuzobamenyesha nibakongere kontra je ni wone ndayifise umutananirwa miri urakongera bakongeze ingine niko nayo sinjo baongeze babaguye contrat avi n'ubundi oya baguye contrat oya sinoko umwaka umwe je nzoba ndi mu bindi bintu bikaze bro zoba ndahandi hantu zoba ndigishirira bro myaka ibiri myaka umwe zobura handi hantu reka okay uko biri kose twifuza iterambere mu muziki twifuza iterambere kuko tuba dukora kuno munsi reka mvuga ati felicitation cyane cyane urubuga rwa Kuri kwiba ukazana Hit Top TV novuga yuko ona ko ikaze imeze neza abwira renze na yindi na urankoresha n'ama views imeze ya mani haje ukwishe ntagukate umunwa ashaka kuri kwimana nako biratangaje bro ukwivye ntago biratangaje nako Hit Top TV 1 ari hininiya imeze neza cyane kandi nico gituma umuntu azokwiba ntagutwara impano yawe nacazobakoze thank you so much brother nacazobakoze babandanye kugushigikira bana murakoze akajamo ko gusozera nacyane kwa kunzi ba Star TV bariko baragukurikirana canke abakunzi bo muziki muri rusangi bwa duse n'abasozi atuje mu bindi uje mu bindi tubandanye akazi kacu jewe no kubatera intege akamo twatanguje ko kubwira Starboy aje ku kazi akora ngo mu munzu ariko arabikora ibaze je nje namwibwiriye ati Starboy jo dufanye ibibazo ndimwo barabizi jo dufanye ikipi sinabikwibwiriye ibibazo ndi murabizi narariye kuri Hit Top TV ariko biri kose twigira tunanirwa kabisa wamumera nabonye yakoze interview baje hari abantu bibaza Landry none we kutigeze uvuga umumera wariwe Landry sinigeze mvuga umuntu izi nujya nabonye abantu basubiza atanawonze je nanje naratangaye haro navuze kandi narumse bamvuga ngo Landry promoter ngo jewe haro twavuze je nawo nzi wavutse nanje sinigeze mvuga nawe nzi wavutse kandi bazi ko byo bihano n'amategeko kandi urabona je ko atamuntu nigeze nsubiza bige bihano n'amategeko aho ushobora kumwitwarira yo gucafuza izina ryawe kandi atawigeze uvuga kandi nanje nta muntu nzishura I'm Starboy the sheep man we the sheep
The Ship lo muto ubu yasigaye arahinduye izina asigaye yitwa The Ship The Ship The Star Boy The Ship The Andi Ship promoter merci beaucoup muto ni igikoko citonda cyane citonda ari kugicokoje citonda cyane igicokoje gusuguma umutwe c'est un problème kabisa rero je ndaguteye intege nawe abantu bagiye kubishora je sinibaza kare bo bavuze nimba ari bo bavuze nawe karanyanyaye Nani promoter reka ndagushimire ku byiza umaze gukora kuri Star Boy reka ndagushimire ku byiza umaze gukora Star TV reka ndagushimire kuri abo bose umaze gukorera ibyiza je nshimira umuntu mu gihe gihari ariko ni byiza gushimira umuntu mu gihe gihari kubera ko amaze kuvaho nago bari byiza cyane so imana ibahezagire mwese mwariko muradukurikirana iyi ni Star TV. I'm the number one presenter, last man presenter. I like to support everybody in our country. Ndabakunda cyane mukomeze kudushigikira muri gwa rukundo umunezero muduhereza natwe umunezero tubahereza tubandanye kwerekana yuko tuko turahahana iminezero hagati yacu ngo bavuga ati fasha warafashe twese turi ngaho kubera twafashijwe nta muntu ashobora kuduza itaje atafashijwe twese twarafashijwe uko tubayeho uko mugenzi wawe abayeho binezererego biba bikwiye nimba mugenzi wawe anezerewe nezerwa kuba nezerewe nimba nawe unezerewe mugenzi wawe nanezererwe kuba nawe unezerewe. I'm the number one presenter, last man presenter. I like to support everybody. Don't forget supportinga kuri subscribe kuri Star TV kugira bandanye gushigikira ibikorwa byacu ibikorwa bya misi yose kuri na subscribe kugira ibikorwa uko biza kose ubandanye kubibona. Imana ibahezagire cyane. Bye bye. Kiganiro nuvuga yuko nticyaheze koresha umwanya ntegezwa ku murundo ndagera dushobore kuvugana nawe naho nakishijemo ndagomba kugumuka ariko byabaye ngombwa yuko cangaruka ki systeme kugira rangira dushobore kumubura muri kino kiganiro. Imana ibahezagire cyane. Bye bye.